Ndabahaye mwiriwe mwese abakunzi banje mubandanya munkurikirana muri wa mwanya mwiza wo kubandanya twigishanya dutezanya imbere dukoresheje internet na telefone yacu. Narabwiye yuko kubera internet tuzotera imbere cyane. Ni ukuvuga ntibigusaba kwanza gufata indege, ntibigusaba kubanza gufata bus canke taxi kugira uje kwiga canke gukorera hamwe n'abandi canke uje kwiza amafaranga canke uva aho ujaha. Ni ukuvuga biragusaba gusa telefone yawe, biragusaba gusa na connection internet, nta kindi bigusaba kugira gusa witeze imbere aho uri, kugira gusa ushobore kuyaga n'abo mukorana, kugira gusa ushobore kwinjiza amafaranga byose bigusange aho wicariye. Umuntu yavuga ati giye kudutera ubunebwe kubona utagifata tagisi ngo uje kudandariza hariya na hariya, uje kurangura hariya na hariya, ariko ukarangura ukidandaza byose ukabikorera aho wicaye, aho uri atanamugiye gusa kubera iki internet na telefone yawe Android. Uno musi rero ngo ndabigisha ingene musakiriza konte bancaire yawe digital ibikwamo ubutunzi bwawe, ari nabwo ushobora gukoresha mu kurangura hama kandi hakaca hinjira n'inyungu. Kuko nabwiye ko internet ikenera security. Ibintu byose ukoresha kuri internet bikenera security, nka email niyo ya mbere ikenera security. Email niyo ya mbere ikenera security, hanyuma konte kanaka wakoresheje ya email iyo ikeneye security. Rero ubu ndabigishe security ya Binance yawe ikeneye security. Binance yawe ikeneye security. Ni ukuvuga rero Binance isi security ni ukuvuga Binance murayibona niyo urayifyondamwo Binance, hanyuma waje kwifyondamwo cangaha muri profile naza ko mwese muhabona aha niho bita muri profile. Waje gufyonda muri profile wafyondamwo, hanyuma wafyonzemwo ucuja ngaha muri aka kantu aka gatoya, sinzi ko mukabona juste kameze nk'agasembole gasembole ka inférieur ka supériorité, gasembole ka supériorité makabona ucu gafyondamwo ugacubona ahantu handitse sécurité. Mwese murahabona aho security ukayifyondamwo, hanyuma waje kwifyondamwo uca ukenera iyi application yitwa Authenticator app, ni ukuvuga Google Authenticator. Ni ukuvuga ntatebeje gato, Google Authenticator ni application idufasha kugira security mu rwego mpuzamakungu. Igihugu cyose wowe urimwo security yawe irakunda. Ushobora gushyiramo nimero ya telefone y'igihugu cyawe urimwo, hanyuma wagera mu kindi gihugu bakagusaba kugira verifie iyo konte yawe ari nk'ikintu ugomba gukuramwo, nibwo ugomba retrait udufaranga ukeneye, washyiramo iyo security yawe igasha yanka kubera utari mu Burundi, kubera ko wemejemwo nimero ya telefone yawe nayo ikora uri mu Burundi gusa. Niyo mpamvu ari byo gushiramwo Google Authenticator ni security international ikora kwisi yose aho uri hose, bikagufasha guca amahera yawe utekanye ukoresheje ya banki yawe digital atana kimwe kigutangiriye. Sawa? Ni ukuvuga ufite application ya Google Authenticator muri telefone yawe, uca ngaha muri Google Authenticator, uhejeje guca muri Google Authenticator uca ngaha kuri enable ukahafyonda. Uhejeje kuhafyonda baraguha udukode uradukopya. Uhejeje kudukopya uca uvamwo ukaca ugenda muri Google Authenticator muri ya application. Iyo nayo niyi mwese murayibona, iyo niyo application dukoresha. Uca uyinjiramwo ukayifyondamwo, hanyuma ugaca wemezamwo ya email yawe ushaka, hanyuma uca ngaha ugaca ushonda uca ngaha kwa kantu ka plus
ugaca ufyonda kuri césure clé de configuration ugasezisa iyo clé de configuration ugaca wandikamo ngaha kuri no de compte no ugaca wandikamo izina rya ya konti ugomba gusekiriza. Tukarorero twebwe twumva dusekirize Binance ushondamwo ukandikamwo Binance. Naho kuri votre clé uvugira kole ni ukuvuga twa tuntu twagira kugira kopie ndiyoza ko mutwibuka muri Binance utuze ukatugira kole ngaha hambwe tushana kuri ajouter. Aho tushana kuri ajouter ikijamwo Google Authenticator muri zantu zizakonze zawe hanyuma ugaca turagira iyo Authenticator igiyemwo uburose kode yawe ugaca uyitora ukayizana ngaha muri hahandi ukabandanya ngaha kuri next. Wejeje kugira next bashaka gusaba verification verify authenticator nukuvuga verify iyo ntuze yawe ijya code baba guhaye hariya muri Google Authenticator wizane ngaha muri Binance ucuyizana kugira paste ngaha kugira copie ushana kuri submit comme ça bashaka kwereka yuko Google Authenticator igiyemwo nukuvuga ibaye comme sécurité yawe. Murabona ngaha ona yuko bacha kubwira bati comme information IDD October 9 hama 2024 nukuvuga Google Authenticator irabaye ajouter kuri konte yanje uno mustake ya 9 z'ukwicumi mwaka wa 2024. Nukuvuga rero ngaha weje gukora iyo sécurité wa wihereje vraiment habasigaye yuko ukora ya banki yawe digital uyikoresha ivyo ugomba byose kubera ibiri fise sécurité ikwiye nta kibazo na kimwe kindi ushobora guhura naco kuko konti yawe irikwije washobora gukora ubudandazo bwawe uragura ukagurisha urabikamwo umutunzi bwawe hanyuma ukazura kuramo inyungu ukeneye nimba ukeneye n'umutahe kanaka ukeneye ukawukuramo kukumva banki yawe ni banki yawe kwenye na office banki nk'akarero nka Bankobo canke BCB ufise konte muri iyo banki ukagenda kurotira amahera yawe nta muntu agutangira mbere izo bashaka gutangira amasaha yarenze bakavuga bati guhera 17h30 nta muntu ushaka kwakira canke 17h nta muntu ushaka kwakira ariko ngaha muri digital umwanya wose ushakiye urakora amafaranga yawe ushatse si konte y'undi muntu nta umwe muyisangiye ni gwa wenyene. Tufate nka Bankobo twitanye na Binance. Bankobo ndo amahera papier amahera pièce amahera sanzwe locale hanyuma ntuze nayo Binance iduha amahera ari digital no kuvuga amahera atandukanye mu mafaranga nkwana buhanga amafaranga novuga electronique no kuvuga rero nta masaha yo kugara ahari nta masaha yo kugura ahari amasaha yose ugumukora nuko rero mondaye muhezagirwa mondaye munkurikirana baje gukora sécurité uba ikicako n'akavi yerekana yuko konte yawe ifite sécurité ikwiye atakibazo na kimwe umwanya wose ushakiye ushobora kuyikoresha ikaba utilisation. Nuko rero mondaye muhezagirwa mondaye munkurikirana ndabinginga gukurikirana opportunité mwarose ku buntu kubera internet na Android sawa.